Mwiriwe cane mwese abakunzi banje mubandanya munkurikirana. Ubu n'umwanya mwiza wuko dushobora kurabira hamwe uko dushobora gukora konte ya Binance, konte ngendanwa digital. Narababwiye akamaro ka Binance. Nimba uri mushasha wumvirije wumvirije video canke umenye ingene Binance ikora n'akamaro kayo, ndagusaba kuja kuri YouTube, uje kuri Twungurana Ubwenge official, ushobore kubona ibintu vyinshi nagiye ndigisha cane vyinshi guhera mu ntango kugira utahure kumwe n'abandi. Uno mwanya rero turiko turaba ukuntu dushobora gukora Binance, konte yawe ya Binance vyoroshe. Ubwa mbere na mbere ho kugira utangure kuronka Binance, uca muri Play Store. Twese turafise Play Store mu telefone yacu. Niyi Play Store. Play Store niyi, ni kuvuga nta numwe adafise Play Store mu telefone yiwe. Telefone yose ikozwe bayikorana na application yitwa Play Store, n'ahantu ushobora kurondera ama application yose ushaka. Hanyuma ukayifyondamwo Play Store, uje kuyifyondamwo ukaza ngaha muri recherche ukandikamo ijambo Binance. Ukeneye Binance, wandikamo ijambo Binance, hama ikaza Binance ugaca urondera iyo ukeneye. Iyo ukeneye ibisa gute, iyo ukeneye ibisa nk'iyi mubona ngaha, ndayibereke. Ukeneye Binance rero ushobora gusanga wowe usanzwe ufise konte ya Binance utari uyifise, ikubwira ngo télécharge. Wari uyifise ikubwira open canke mettre à jour. Haje nsanzwe ndayifise kimbwira ngo mettre à jour. Wewe rero warya mbere ni download canke ni télécharge. Uhejeje rero urayitesharja ikaja mu telefone yawe. Maze ushika mu telefone yawe usanga isa uko. Ucibona application ya Binance, n'uwari wese yakubwira ati Binance niyihe, naho umwereka ifoto, Binance isuku nyene isa na jaune noir, ifise couleur ya noir na jaune, yanditseko Binance. Hanyuma ugaca uyinjiramo rero. Uje kuyinjiramo urarindira connection zikaza ukayugurura. Hanyuma ugahita ngaha kuri sign up. Sign up ukafyondamo kugira iguhe aho ushobora gukorera konte yawe. Ukarindira connection zikaza. Kuri ama connection nkayinzaniye ngo login. Nzaniye login, ariko je sinkeneye login kuko login ni y'abantu basanzwe bafise konte bagomba kwinjira mu makonte yabo. Wewe umushasha ukeneye ngaha kuri create Binance account. Niho ukeneye gufyonda. Niho ukeneye gufyonda. Ushobora gusanga handitse créer compte Binance. Hanyuma ugashonda muri create. Ushira muri create, urarindira ama connection akaza. Igaca iguha rero ahantu ushira email yawe. Nanabwiye akamaro ka email, nabwiye email icarico ni identité yawe, nico kintu kiranga wewe mu bintu byose byo gukorera online ni email. Nta n'umuntu mbere aba umunetworker adafise email. Kandi email imeze gute, iri sécurisé. Email ifise ubudahangarwa kugira ntashobore kugira umuntu ashobora kukwiba, kukuhakinga. Kuko uko dukoresha internet cyane dukobeje kugira twiteze imbere, hari abandi bantu bakobeje kugira bakwibe ivyo kurarondera. Abo rero mu kukwiba kenshi bahera muri email. Nico gituma tubabuza kuza murafyonda mwemeza ku ma link yere yose muronse. Ni vyiza cane ko musezerera scam. Ibintu vy'ama scam, ibintu vyo gukorera abandi ibintu vy'ama daily profit bakavyirinda kugira mwikorere ivy'iwanyu atama risike arimwo. Ni ukuvuga rero ngaha muri email nshishiramo email yanje nkuko nawe ushiramo email yawe. Nkayishiramo email yanje. Mpejeje kuyishiramo ndayemezamo ngaha. Hanyuma ugashonda kuri next. Hari abafise suivant bivanye na telefone yabo iri mu kirimi c'ikirundi, c'igifaransa, ikikubwira ngo suivant. Iri muri French yaba ari suivant. Aha hari next, aha hari jaune. Ndibaza mwese murahabona. Uca wemeza rero ngaha muri next. Uhejeje kwemeza urarindira connection zikaza. Binance ikenera connection internet. Binance ikenera udafise connection internet ntushobora gukora konte ya Binance. Hanyuma ikikugira ngo verify
email ikeneye kubona ko email yawe iri fonctionnel, ni ukuvuga iri muri telefone yawe wayikoze wayihaye sécurité nyene ari email ikwije ibyangombwa. Uca ugenda rero ngaha ukaja muri email, muri Gmail yawe, application ya Gmail ukajamwo ukaraba kode baguhaye de 6 chiffres, ibiharuro 6 vya kode baguhaye kugira baverifye yuko email yawe iri fonctionnel kandi ikora. Hanyuma uca ubona ko babiguhaye, bamubwiye confirme your registration, bampaye 929 925. Ushobora kwifata uko cyane nkayifyondamo uko nkabikopya, nkafyondamo uko nutakagumizako nkagumizako nkaca mfitana ngaha kuri copie, nkaca ngaha kugira ndavyemezemwo, nkavyemezamo ngaha, nkaca ngaha muri verification code nkafyondamo kugira habe paste kore, nkakora vyo biharuro hanyuma igaca ibiverifya. Sawa, ya verifye yabonye yuko ari email iri fonctionnel, sivyo? Ikimbwira ngo create a password, ni ukuvuga shiramwo mot de passe yawe kabanga kandi nyene imwe iwawe nyene kandi umuntu muyisangiye. Izo bigizwe n'ibintu 8, hazoba harimwo igiharuro, hazoba harimwo n'indome n'urudome rukuru, sivyo? Ivyo rero uca ufata ugakompoza mot de passe yawe. Nk'akarorero ushobora kuba witwa Irakoze, ushobora kuba witwa Janvier, ushobora kuvuga ati Janvier, gacamo ngaho kugira ivyo nitwaragira ndabibone, nkandika Janvier, umva ntigeza kugira ibintu 8, harimo ibiharuro harimo n'indome. Janvier, hanyuma nkaca nshirako nk'amavuko yanje, nimba navutse muri 1990, nashaka gushirako nka 19. Urabona ngaha ni 1 2 3 4 5 6, nibirako ibintu 8, ugashirako nka 190 nka 1900, sivyo? Niyaro nka 1900, ni ukuvuga haba harimo indome 2, indome 4 n'ibiharuro 4. Urabona ko aha ikikwereka yuko ivyo bintu kuragira ivyemeye, ikikubwira utuvi, yakwebereka utuvi, bakubwira n'utundi tuvi, bakwereka n'akandi kavi ngaha, ni ukuvuga bikweretse yuko iyo password iyemeye bivanye n'ivyo yari yakubwiye ko bikenewe. Uhejeje kuyishiramo rero uca uyiboroka cyangwa ukayandika ahantu mu ka bloc note kawe mot de passe yawe, ugaca wemeza kuri next. Uhejeje kwemeza kuri next, sawa, baca baguha kaze, hari igihe bagusaba ngaha ngo wemeze uwakwinjije waguhaye link n'igihe utamushirako. Urabona ngaha si ngombwa ngo umushireko, washaka kubirengana ibi vya yes, ibi vya no, washaka kuvuga uti no, hanyuma ugaca wigira kuri next, ugaca wibandaniza kuri next, hanyuma ukaba uhejeje gukora konti. Uhejeje gukora konti rero uca kugira ngo verified, ngo verifya ngo konti yawe, ni ukuvuga agomba rero kubona yuko wowe nyene ari wowe ushaka konti ubwiwawe. Bagomba vya bindi ona ngaha i Bujumbura, iyo uriko urakora konti yawe ya banki, bagusaba akarangamuntu, bagusaba na foto passport, kandi baba bakubona mu maso kuha kwitegereza, bakaraba ko foto isa nawe wenyene. Rero ngaha muri Binance ko bataba kubona, baca bakenera yuko wewe ubiyereka, bakagufotora selfie, hanyuma ugashiramo n'ifoto yawe ya karangamuntu. Ni ukuvuga ngaho ufise karangamuntu isa neza, ibona amazina aboneka, canke passport canke permis de conduire. Ni ukuvuga ivyo byose rero bifise bica vyoroha yuko uronka konti yawe ya Binance. Urabona ngaha mu ncamake
bakwereka ngo let's get you verified, ni ukuvuga uverifye iyo konte yawe, ni ukuvuga uremeze kuri mu Burundi sawa. Hanyuma bashaka kubwira ngo urabona ngaha bakubwira ngo bana Uburundi utari mu Burundi uravuga urafyana muri aka kantu ugafyana muri aka ukemeza igihugu cawe sivyo, ukemeza Uburundi aha ukemeza kuri mu Burundi nyene document yawe ufise ko yaronkewe mu Burundi yemejwe n'Uburundi sawa. Hanyuma ugaca ngaha uza nimba ufise karangamuntu mu byo ukoresha uca wemeza ngaha kuri ID card sivyo. Hanyuma atari ufise naho ushaka kuba ufise driver's license, ufise permis de conduire feke permis canke naho ufise passeport uca wemeza kuco ufise. Hanyuma uca kucemeza ko nk'ubu je dufate nemeje kuri passeport nce nemeza ngaha kuri continue ariko kandi nemeze kuri kangamuntu ko wese usanga afise kangamuntu uca nemeza kuri continue. Ikigusaba ngo take pictures, ni kuvuga rero ufotora aha kangamuntu yawe hajya kuri page ya mbere hajya hari ifoto yawe ukatumbeza neza ugafotora, hanyuma ugaca urungika cyane naho ukafoto wayifotoye sanze uri muri gallery ugaca ngaha kuri applied photos sivyo, ugaca ngaha ukaca bakwereka ushira recto naho ushira verso hose ugashiraho verso hanyuma rero uje ushaho recto verso ni kuvuga uca ubirungika ugaca wabibona ugaca ubirungika bakayibona. Ni kuvuga rero ni mu bwo buryo ushobora kuverifya nze konte yawe ya Binance byoroshe. Hanyuma urashika kuri continue aha uje kuri continue bagaca guha rero ugaca kweka aho ushobora gufotora ya karangamuntu yawe date yawe ufise byose bakayikwemeza mu nyuma bagusaba mu maso hawe selfie. Bakugusaba selfie rero ugerageza uburyo bwose bakubwiye ngo raba tumbereza face mu maso hawe muri ecran babaguhaye watumbeza mugira bakurabe neza mu maso, hanyuma bakubwira bati hindukira vers à gauche ugahindukira à gauche, bavuze ngo hindukira vers à droite ugahindukira vers à droite, bakubwiye bati rarama ukararama aho, bakubwiye ati amba unamika umutwe ukunamika umutwe. Uhejeje ibyo byose baca kwemerera ukabuhije kuronka konte yawe iri verified. Konte yawe ya Binance iri verified nta wundi muntu uzoshaka kuyisangira n'undi munsi n'umwe, kandi kuba ufise Binance yawe nta wundi munsi uzoshaka kuronka iyindi Binance gira kabiri. Ni ukuvuga bisaba yuko uyifata ukayibungabunga. Binance uyirose urayibungabunga kuko nta yindi konte ya Binance uronka imwe, naho ufata ugakoresha iyindi email ugasubikishira ugakora indi konte ntibakwemerera kuko wamaze gushirayo hajya mu maso hawe baba bamaze kuhafotora. Nico gituma ari ikintu cizewe batamashaka kwiba. Ni nkuko bakuketse ko umuntu ava kwiba baca bagusaba ngo twiyereke mu maso hawe tubone ko ari nyene konte agomba kwinjira muri konte yiwe. Ni ukuvuga rero baragusizemo barakufotoye bakakubika, nta wundi muntu azana visage yiyo ngo ashiremo ngo bikunde kushaka gutora amahera yawe ngo yakureho. Binance rero irisekirize cyane, muze mwese muyifite hanyuma dukutangure trading neza ubike mu butunzi bwawe hanyuma ungize amahera byoroshe cyane mu mwanya muto. Nuko rero mubandanye munkurikirana murabe kuri kurubuga rwa Twungurana Ubwenge official, murabe kuri chaîne ya YouTube ibyo byose bijanye n'ubengangurukana bumenyi n'ingene utangura intango ya mbere gushika uzogeraho winjiza amafaranga menshi. Sawa, mubandanye mugira umugoroba mwiza kandi mubandanye munkurikirana turi kumwe.